cari ikibazo kijanye no kuri ETSKamenge bijanye n'uburaro bw'abahungu muri ETSKamenge Dortoir B. Abana b'abahungu nta bwiherero bari bafise, ibyo twokwitwa amayiri noir, ivyitwa ko ari amayiri noir n'ikinogo bimvye bashiramwe amabuye. Sinzi rero ko ubu vyoba vyarakozwe, kandi nizere yuko ubu muba mufise inyishu. Twasanze amatwarete ahari kuri ETS, amatwarete arahari. Hari habaye ikibazo ikihe? Hariho ikinogo muri interna kuri ETS. Abanyeshure rero murabizi ingene abantu bameze, no ngaha mu gisagara n'abantu bakuze, wamusanga bariko barihagarika kwibarabara, bihagarika hehe. Abanyeshuri baca barondera facilite, aho kugenda ngo bashike muri toilette bagaca bigira muri ico kinogo, bagaca bagiraho pipi. Rero inspection twatumye yasize itanze instruction yuko ico kinogo kizibigwa kugira ngo abana baje muri toilette guko zari zihari. Urumva rero nyakubahwa Umushikiranganji ico kikogwa twaragikoreyeko, zishobora kuba toilette zidakwiye, uravye ubwinshi bw'abanyeshuri, zishobora kuba zidakwiye, ugasanga umwari muri toilette ndana huko hakunda murindira aciye aja kwifashisha harya na hariya. Ivyo murabizi twese twaciye muri interna birabaho, mugabo bubari ubube gito uwo munyeshure agira ibintu. Nico gituma ku mashure dushiraho encadrement kugira ngo umuntu afashwe ariko agira ibintu nk'ivyo ahanwa. Hano turabona duteranije amafaranga Umushikiranganji bwashoboye gukoresha mu kugura ibikoresho byankenerwa mu mashuri, ni hafi miliyaridi 4 zibura uyateranije yose. Akabazo rero nagize, turabona hano ku mafaranga yaguzwe intebe ashika umuriyaride n'ibihumbi 300. None nkaha ubonye amahera yashoboye gusohoka yo kugura izi ntebe z'abanyeshure, yovuga ko aya mafaranga yavuyemo intebe zingana gute? Nkaca ndabijaniranya ni miliyoni 250 zivugwa yuko zaguzwe amamuvero, nibaza ko rajya amasafuriya batekeramwe ibifungurwa by'abanyeshuri afise interna. Nibaza yuko amafaranga yosohoka yerekana n'igitigiri c'ibikoresho byashoboye kugugwa. Aha byonafasha mu bijanye no kugenzura canye kuja kuraba ko ivyatanzwe muri raporo bihwanye n'ibiri kuri tere, aho rero nkavuga ku mashuri. Ubu turi muri raporo ya Cour des comptes ivuga ingene amafaranga yakoreshejwe, nico gituma tuvuga amafaranga. Ariko iyo hageze ko dutanga raporo y'ingene twakoze plan d'action, tuba twavuze intebe tuzogura nizo duca dutanga. Murumva rero ntimutangazwe nuko ngaha ndetse n'aba ba inspecteur bagiye barashiramwe amafaranga kubera nyene ari raporo ya Cour des comptes, mugabo twebwe muri plan d'action haba harimwo intebe tubwirizwa kugura. Aha rero mbaye plus concret ngaca ndababwira yuko avara ne passé twaguze intebe haburamo gato, zihakwa gushika ibihumbi 100, haburamo gato. Intebe burya a moyenne tuyigura ku bihumbi 50 a moyenne, ariko kubera masoko abera mu makomine intebe ntizigugwa cyo kimwe bivanye ni komine iyariyo. Hariho amakomine arimwo ibiti, hariho amakomine ugiye kurondera igiti cy'umukaratusi cyangwa igiti cy'igereveriya wiruka n'ibirenge bigashuha, ku buryo igiciro c'intebe muri yo komine irimwo ibiti no mu makomine asanzwe tarimwo ibiti canke no ngaha mu gisagara ca Bujumbura usanga igiciro atari kimwe. Mugabo twe turavye la moyenne y'intebe tuyigura ku bihumbi 50 a moyenne. Uca wumva rero iyo dufise budget ya 1 milliard muca mumva intebe tugura, cha tugura intebe ziturna autour de 20,000 pupitres. Iyo dufise izo ntebe za nk'ico gihe twari dufise budget ya 5 milliards, twaguze intebe zihakwa gushika haburamo gato intebe nkeyi kugira ngo turonke intebe ibihumbi 100.